Sangwa amahoro nshuti mukunzi wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa irya nino mu gihugu cacu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu. Nunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza canke mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi w'Imana w'igenekerezo rya 23 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2023. Utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako, naba udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi ndaguhaye mwaramutse neza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu c'Ubuganda, igihugu ca Tanzania na Kenya, mwese ndabakengurukiye cane, ndetse namwe mudukurikira muri hakurya y'ivyo bihugu bibanyi mu yandi makungu nko ku mugabane wa Buraya, ku mugabane wa Amerika, ku mugabane wa Aziya, ku mugabane wa Afurika, mwese ndabakengurukiye cane, ndetse namwe tutabibagiye muri ku mugabane wa Australia. Mwese ndabahaye ikaze ngaha kuri ino mboneshakure mukunda muri benshi ibagezako amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru mu buryo butosoye kandi butomoye, vyose kamwe ku kandi, umwanya n'umwanya bikabashikira ku gihe. Ntarakugeza ko iyi nkuru itari nziza iriko iravurwa mu gisata c'indero ku banyeshure bose biga mu gihugu c'Uburundi. Nunyemerere nkugeze ko iyi nkuru ivuga ko ikigo payeje cacishijemwo umurongo ivyavuye mw'ihiganwa ryo gukora igicapo c'inyubako Payeje Trade Center. Ivyavuye mw'ihiganwa birahagaritswe, hazoshirwaho umugwi mushasha uha amanota amasosiyete yahiganywe. Biri mw'ikete ikigo Payeje Burundi kijejwe gukurikirana imigambi y'urwaruka cashize ahabona kuri uwu munsi w'igenekerezo rya ku munsi w'igenekerezo rya 21 Mukakaro 2023. Ikigo Payeje ivyo kibimenyesheje inyuma yaho hirya y'ejo hari hamenyekanye amasosiyete atatu yatsindiye iryo higanwa, ariko mu nyuma hazunguruka amakuru ku mbuga hwaniro avuga ko umwe mu bagize umugwi utanga amanota ari mwene isosiyete yatsindiye ikibanza ca mbere. Mu gusigura, ikigo Payeje kimenyesha kiti tumaze kubona ibivugwa hirya no hino ku vyavuye mw'ihiganwa, twaravuganye n'urwaruka rwahiganywe hamwe na Injeniyeri Methode Ndikumagenge, yemeje ko hazinanye na bamwe mu rwaruka rwo muri MAP Studio kuko yabigishije muri kaminuza gusa. Ico kigo kivuga kandi ko ivyo vyemejwe n'uwuserukira sosiyete MAP Studio. Ikindi Payeje ishikiriza nuko mu mpapuro za MAP Studio canke mu mazina y'abayitanguje nta na hamwe haboneka izina rya Methode Ndikumagenge. Nayo igituma Payeje yashize Injeniyeri Methode Ndikumagenge mu mugwi utanga amanota mw'ihiganwa, ico kigo kimenyesha ko yahiswemwo kubera ari umwigisha muri kaminuza mu vy'inyubako, akurikirana imigambi ikomakomeye mu vy'inyubako. Ikigo Payeje kirangiza urwandiko gifata ingingo ko kugira gikure amakenga gihagaritse ivyavuye mw'ihiganwa, kikamenyesha ko hazoshirwaho umugwi mushasha utanga amanota ku masosiyete yahiganywe. Itariki amasosiyete azokwerekana ivyo yakoze hazomenyeshwa hanyuma. Mwomenya ko isosiyete MAP Studio Injeniyeri Methode Ndikumagenge yagirijwe ko yahengamiye ko yari yabaye iya mbere ironswa ibahasha ry'imiliyoni 46. Nayo mbandanije na ya nkuru iriko iravurwa mu gisata c'indero, nuko kuva mu mwaka w'ishure w'ibihumbi 2018 ushira umwaka w'ishure w'ibihumbi 2019 mu biharuro vy'ubushikiranganji bw'indero, abanyeshuri b'abigeme 1274 bamaze gutwara inda zitipfujwe, muri bo 431 akaba ari abo mu mashure shingiro. Ivyo ni ivyashikirijwe n'umushikiranganji w'indero François Havyarimana mw'ihuriro ryatunganijwe n'ubushikiranganji bw'indero bufadikanije na UNICEF Burundi n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu hamwe n'ubw'imico kama, bashigikiwe mu buryo na Ambassade des Pays-Bas w'u Burundi. Kuri uwa 21 Mukakaro 2023 ryerekeye inyigisho zibereye ku bijanye n'amagara meza no kubaho neza kurwaruka, aho vyari vyatewe iteka n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Mu nyigisho zatanzwe n'abahinga baragarutse ku vyiza vyo kwigishwa ibijanye n'amagara meza no kubaho neza. akamaro ka politiki yo kwigisha imiyabaga amagara meza biciye mu gisata c'ubuvuzi, ikibanza c'imico kama mu kubungabunga amagara meza no kubaho neza.
Mu ijambo ryiwe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye asaba abavyeyi kwitaho indero y'abana, abana nabo bakubaha abavyeyi babo kugira birinde ivyo vyose vyobasamaza bikabatera n'ibibazo mu ntumbero yo kubaka igihugu gifise ishusho nziza. Arongera ati ntimwirukire kurondera amahera canke kuja hanze, banza mwige kuko urupapuro rw'umutsindo n'itongo, ni umutahe w'umushinge w'ibintu vyose. Ariko kandi naho bivugwa ko isosiyete yatsindiye ihiganwa ryo gucapa ikigo Paeje Trade Center yatangujwe n'umwe mu bagize umugwi utanga amanota, uyu we arabihakana. Abatsinze mw'ihiganwa ryo gutegura igicapo c'inyubako Paeje Trade Center baramenyekanye. Vyatangajwe n'ikigo Paeje Burundi kijejwe gukurikirana imigambi y'urwaruka kibicishije ku rubuga Twitter. Abatari bake mu bagize ico bavuga kuri ivyo bicapo vyatsinze iryo higanwa bagize bati ni ibintu bibereye ijisho, bakanakeza abatsinze ihiganwa. Muri ubwo bushimwe ababaye aba mbere ni sosiyete yitwa Map Studio, bakaba baratahanye ibahasha ry'imiliyoni 46 z'amarundi. Aba kabiri ni Home for All Design Studio batahanye imiliyoni 28,500 vy'amarundi. Aba gatatu nabo bakaba ari Dream Design Construction batahanye imiliyoni 18,500 y'amarundi. Ariko rero hari n'abatashimye ivyavuye muri iryo higanwa. Hari umwe mu bari ku rubuga rwa Twitter yavuze ati umwe mu bagize umugwi utanga amanota ni mwene sosiyete yatsindiye ikibanza ca mbere. Yaga yarondeye uwo yatunzwe agatoke yitwa Methode Ndikumagenge, umuhinga mu vyo kubaka inyubakwa n'amabarabara. Methode Ndikumagenge akaba yabeshuje ivyo yagirizwa agira ati oya namba, iyo sosiyete y'urwaruka rwatsindiye agashimwe ka mbere si rwanje, yatsinze kubera ibishoboye kandi yatowe n'umugwi wose ujejwe gutanga amanota, si umuntu umwe. Tumubajije igituma boba bamufatanije n'iyo sosiyete yagize ati urwaruka ruyigize ruri mu bo nigishije kandi si rwo rwonyene rwari muri iryo higanwa. Gusa igihe nari nkiri umwigisha wabo twaragiye hamwe dutegura ivy'iyo sosiyete, ariko nahavuye ndonka amabanga mu biro vy'umukuru w'igihugu maze uwo mugambi ndawuvamwo. Ku kijanye n'uko ku mbuga hwaniro umwidondoro wiwe werekana ko ari we yashinze iryo shirahamwe, yishuye ati iyo sosiyete ntiyigeze ibaho na gato, nta n'impapuro ziyishiraho mu mategeko ifise, nta naho ikorera yigeze igira. Akarangiza agira ati umugwi utanga amanota wari ugizwe n'abantu 8 kandi sije nari ndawurongoye, nari umunyamugwi asanzwe. Sinumva ingene amanota natanze ariyo yoba ateje ikibazo. Yaga yarondeye kandi abagize sosiyete yatsindiye ikibanza ca mbere. Umwe muri bo twayaze yitwa Engineer Bill Katere Nterekwa, yamenyesheje ati oya sigaho, iyo sosiyete si rwiwe, nta nubwo ifise NIF. Twagiye hamwe turi abahinga mu vy'inyubako kugira iryo higanwa, nta nuko twari tuzi ko uwari mu mugwi utanga amanota. Ariko uyu ari mu batsinze aremeza ko yabaye umwigisha wabo. Si twe twenyene kuko n'abari mu bo duhiganwa harimwo abo yigishije. Ikindi naco nuko munateranije amanota umugwi wacu ugumuza imbere. Ikigaragara nuko hamwe kimwe muri ivyo bicapo vyatsinze ihiganwa coshirwa mu nyubako, ico kigo coba giteye igomwe. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, hariko aravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi. Ndakwipfurije kugira umunsi w'Imana mwiza, kumwe no kururanirwa mu vyo uriko urarangura uwo munsi ndetse n'ivyo utegekanya kurangura. Ndagushimiye wowe wafyonze sabone, ndetse nawe utarafyondako nagushishikariza gufyondako kugira ubandanye urashikirwa n'amakuru yose, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure. Ugire ibihe vyiza, kumwe no kururanirwa mu vyo uriko urarangura uwo munsi ndetse n'ivyo utegekanya kurangura. Ndagushimiye wowe wafyonze sabone, ndetse nawe utarafyondako nagushishikariza gufyondako kugira ubandanye urashikirwa n'amakuru yose, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure. Ugire ibihe vyiza.